Ubushikiranganje bwo gufatana mu nda no gushigikirana bwatunganije kuri uno wa 30 Munyonyo umwaka wa 2021 ikiganiro ku banditsi n'abamenyesha makuru mu ntumbero yo kumenyesha aho urugamba bishinze rujanye no kurwanya amabakorerwa abakenyezi n'abigeme rugeze. Aheje gushikiriza bikuru mu bimaze kurangurwa n'ubwo bushikiranganje mu bijanye no kurwanya ayo mabi akorerwa abakenyezi n'abigeme, Girukigomba Donatienne umuyobozi mukuru mu bushikiranganje bwo gufatana mu nda no gushigikirana aramenyesha ubwoko canke imigwi y'amabi akunze gukorerwa abakenyezi n'abigeme. Imigwi mikuru dushira mu bwoko bw'amabi afatiye ku gitsina ni nk'imigwi 4, ariko ubu hasigaye hariho n'umugwi wo kwitwa gatanu. Umugwi wa mbere ugizwe n'amabi yo gushurashuza ku nguvu, gushurashuza ku nguvu. Ubwo n'ubwoko bwa mbere bw'amabi. Ubwoko bw'amabi bwa kabiri ni kubuzwa kugira ijambo ku by'ubutunzi, utagira ijambo ku by'ubutunzi biso kwita violence économique. Ubwa gatatu ni gutunturizwa umutima, ico twokwita les violences psychologiques. Hanyuma hakaba rero n'ubundi bwa kane les violences physiques, gukubitwa ukabona nyene bikomera umuntu agakubitwa akamererwa nabi. Ubwa nyuma rero buriko buranaba buriko burakura buke kandi biduteye n'amakenga, ni aho usanga bishitse ku bwicanyi, ugasanga umubano hagati y'abantu babiri, umugabo n'umukenyezi, birashitse ntibumvikanye gushika aho usanga havuyemo n'ubwicanyi. Murumva ko biba byabaye nabi. Mu migwi mikuru niyo 4, harimo n'uyo wa gatanu, nawe nyene mugabo kuwita umugwi sinzi, kubera ko ni ingaruka mbi, usanga ari ingaruka mbi z'iyo yindi migwi 3. Ugasanga bishitse rero kuyo mugwi wa 4 ubwicanyi bushobora kuba hagati y'abantu. Nayo zimwe mu ngaruka mbi zikunze gushikira uwakorewe ayo mabi afatiye ku gitsina, Donatienne Girukigomba avuga ko harimo kubura amahoro mu mutima. Ivyo bigatuma uwakorewe ayo mabi adashobora gukora ibikorwa vy'iterambere kuko aba yaratuntuye ku mutima. Ivyo bigaheza bikagira ingaruka mbi haba mu muryango, mu kibano ndetse no ku gihugu. Kambi zayo mabi ni nyinshi. Ingaruka mbi ya mbere, ubwa mbere nuko umuntu akorerwa amabi afatiye ku gitsina ntashobora kugira amahoro mu mutima. Mu gihe rero umuntu adafise amahoro mu mutima, nta bikorwa by'iterambere ashobora gukora. Ikintu cyose nashobora kugikora anonokewe. Ico ni cambere kandi gihambaye. Ukuvuga ngo n'iterambere ry'igihugu, n'iterambere ry'urugo ntirikunda, ataryo n'igihugu ntirishoboka. Murumva ingaruka mbi nyinshi cyane, hariho iziza ku mubiri, ugasanga umuntu arahanduriye ingwara nyinshi cyane. Hariho iziza mu kibano, ugasanga n'abana nabo nyene mu gihe hari amabi, dufashe nk'amabi atuntuza umubiri, nk'umuvyeyi umukenyezi atubikwa mu rugo, atukwa imbere y'abana, agakubitwa imbere y'abana, ikibano cyose kikaba kibizi yuko mwarujya rugo mukanaka akubitwa, mukanaka atukirwa ahantu hose. Murumva ko ari ikintu kibi cyane. Uyo muntu ntaheza ngo yiha agaciro kabereye, ntaheza ngo yumve ko atekanye. Niba abantu usanga no kwikumira bikumira, usanga umenga nta kintu bamaze. Umuntu rero mwene uyo nukuri nta kintu aheza ngo yimarire. Bifise ingaruka mbi nyinshi cyane, haba mu muryango, ku bana, mu kibano, haba ku gihugu, kuko ubu nyene muganga bigaye yahejeje kuvuga yuko bagura imiti yo kuvura. Murumva yuko nk'ayo mabi iyo abatarahari, ayo mahera bagura imiti yo kuvura abakorewe amabi, abakora ibindi cyangwa akaba afumagura imiti yo kuvura ibindi bintu. Murumva igihugu kirahahombera, ikibano kigahahombera, imiryango ikahahombera, kuko burya no guhomba abakozi ni ikintu gikomeye. Guhomba umukozi ni ikintu gikomeye. Uyo mukenyezi yikumira, uyo mukenyezi amerewe nabi, ntashobora gukora ngo akorere igihugu reke bagihombye. Naho rero bahavuye bakagira bati dutegereza kubivira hasi, kuko turabona ko bisubiza inyuma igihugu, bisubiza inyuma iterambere ry'igihugu.
murakoze. Ku ruhande rw'ubutungane umupfasoni Alice Merine nta matungiro aramenyesha ingene baheza bagahasha uba yafashwe yagiriwe n'ivyaha bikorerwa abakenyezi n'abigeme bivanye n'ubwoko bw'ico caha. Ubutungane koko aya mabi turayahasha bumva ko twasize ibikenewe byose kugira ngo ashobore guhashwa, cyane cyane rero nko kubijanye nk'ivyo gufata ku nguvu. Uriya ifata ku nguvu aho amategeko arakara cyane kuko umuntu ashobora guhanwa kuva ku myaka 5 gushika ku mwero guherayo bivanye n'ingene hagiye harabamo inyongereza kibi. Ni ukuvuga nk'ufate nk'umuntu yafashe ku nguvu umwana mutonya canke umuntu yashobashije ku nguvu umuntu azi ko afise igwara bidakira, urumva ko atama cyo kimwe n'uwundi. Ni ukuvuga rero ko ico caha kirahanwa ushika no ku munyororo wo guherayo. Hama kubijanye n'ivyo bindi vyaha bavuze bijanye bifatiye ku butunzi canke bifatiye ku guturubika, ivyo nivyo bihanwa ariko bidahanwa cane gose. Ubiravye ntibihanwa umuyoro si munini cane, ngira ngo abajejwe gushiraho amategeko basanze ko bari kugira ngo gukingira ingo, kuko ubiravye igihano cavyo kinini cane. Dufate nk'ibi bijanye n'amabi afatiye ku butunzi, ajanye n'ubutunzi usanga baca amande, ukuvuga ihadabu iva ku 200 gushika ku 100. Ku bijanye n'amabi yo guturubika nk'ibi usanga igihano ngene gitekanijwe kuva ku kwezi kumwe gushika ku myaka 2 y'umunyororo, hamwe n'amande no kuvuga ihadabu iva ku 50 gushika ku 100. Rero umuntu abiravye ni ibyaha batahaye igihano kinini cyane ugereranije n'ibindi byaha byo gufata ku nguvu ariko bikunda kuboneka no mu masentare. Ibyaha byo gufata ku nguvu yakunda kubona ibyo bigwiriye mu masentare no mu mapariki. Murakoze cyane nuko twari twabasabye birabigonaguye, ariko ndabaze akandi kabazo. Birashika ugasanga amategeko arahari, eka ingingo zo zarafashwe, ariko umuntu yakoze amabi nkayo ugasanga uwo munsi arinjiye mu ibohero, hanyuma sinzono gitibohero akamaro kabiri gaca ugaca usanga baramurikuye agaca aza kumenasa, agaza gukindaba no gukarira umuryango w'abamufitiye. Ivyo mwamaze kuvyumva ko bishika? Birashika umuntu akarekurwa kandi yaje yagirizwa ayo mabi caha mabi afatiye ku gitsina, ariko ikibituma sikindi, ikibituma n'ingwara nyamukuru dufise mu bushiranganje bw'ubutungane. Ni ukuvuga ni ingwara zijanye no kuronka ivyemezo. Ni ukuvuga ico caha kenshi gikunda kuba hagati y'abantu babiri atavyabona bihari. Rero iyo hagati y'abantu babiri umwe araza wafashwe kumva akavuga ibi, uwundi akavuga ibi, urumva udafite ivyemezo bikwiye. Amategeko avuga ati udafite ivyemezo bikwiye ushaka gufata umuntu uje umugumiza mu ibohero mu gihe udafite ivyemezo bikwiye. Mwomenya ko uko umwaka utashe hama hatunganywa isekeza ry'iminsi 16 ryahariwe kurwanya amaba afatiye ku gitsina na cane cane amaba akorerwa abakenyezi n'abigeme, rikaba ryatangujwe n'icegera c'umukuru w'igihugu kuwa 25 Munyonyo mu ntara ya Muyinga, rikazorangira kuwa 10 Kigarama umwaka wa 2021.